Yambi wewe yambi na wewe yambi na wewe nyene yambi n'uya wundi yambi mwese muri kumura kurikirana ibiganiro vy'iradio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tugeze neza neza igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro mwe gukurikirana ikiganiro KU.ZÍKO iganiro KU.ZÍKO ni iganiro tuganira na mwebwe iminsi yose byerekeye imico nakaranga mu Burundi je ne rukundo namba ndi ngaha kuri micro ariko sindije nyene kuri micro ndi kumwe na mugenza nje yitwa Peace Seka Mwese Peace mwiriwe be warahevye kuzura vuga amazina y'ikirundi niriwe ndayavuga mwabanza kurivuga ryose amanga cambuga ikirundi gusa ego Seka Mwese apana Mwese mwese arika katuzwe ego turi kumwe na Peace Seka Mwese nuza gukorana kino kiganiro cuno munsi KU.ZÍKO kuri uno munsi rero tuza gukora cyane kuvyerekeye amareresi murabitse kuva kuwa mbere gushaka kuwa gatanu twamaturi mu mice itandukanye y'ibihimba canke y'imico nakaranga mu Burundi uno munsi turi ku mareresi tuza kuba turiko turavuga kuvyerekeye ikiga Peace no munsi tuza kuvuga kuvyerekeye production mu Kirundi turaza kuba dufise umutumire aza kugerageza kubidusigurira ariko ni umuproducteur afise ibintu byinshi akora mugabo reka nshime kuvuga ko ari umuproducteur kugira ngo tugume mu kiganiro cyacu kuvuga ngo turaza kuba dufise kandi tumufise ari ngaha je turamufise murambabarira ikindi kiragoye gatatu kabiri rimwe Seka Mwese atubwire umutumire wacu wari we tumwakirize amashi menshi yitwa Amizero Dieudonné Imana iratanga mwiriwe ufise amazina abiri y'ikirundi oya yitwa Amizero Dieudonné Imana iratanga oya nacenda gisigura Dieudonné muri make ni cimpaye Amizero kugira tubivuge mu kirundi ciza Dieudonné uri cimana yama misaje Dieudonné sigura cimpaye jenza kuguma ndaguhamagara Amizero ni sawa none niryo abantu benshi banziko ego kaze muri studio za Kazoza FM murakoze cyane ego kandi bariko baratwumviriza bakeneye gukora mutsangira ngo nawe baramutse ego naje ndabaramukije cyane ego Kazoza FM rero nko mubizi iminsi yose turaganira mu kiganiro KU.ZÍKO ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi kuri no munsi rero twakwa tuko turavugana cyane kuvyerekeye la production mu mareresi je nakivuga mu Kirundi mpafasanga ndiko ndaja kure y'ukuri reka turaza kibaza uyu mutumire wacu nkuko muna nabibabwiye turi kumwe na Peace Seka Mwese aza kumfasha kugirisha kino kiganiro wewe nawe ahuri yo tukibutse kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na gatatu nibice bitatu ntuhindure rero turi hano gatatu kabiri rimwe none Peace je kufise ibibazo byinshi byerekeye la production yego kwanza icambere Amizero nkwibaritse tugerageje gusigura la production kugira ngo tudutahura mu producteur icyari cyo mu Kirundi wodufasha production tukiravye mu Kirundi mu bisanzwe ni jambo rigoye gushira mu Kirundi kuko ni kintu nko amareresi murazi yuko bwa mbere ni ibintu vyaje mu nyuma naho muri karanga kiwacu hamwe hariho ibintu bijanye n'imico kama mugabe vy'amareresi urabona bikorwa n'ivyuma bikorwa n'ibintu bivuye mu bindi bihugu ni jambo rero ritugora rero no kuvuga yuko ico kintu kihava kitugora kuvuga mu Kirundi ubwo reka tubanze turabe mu bisanzwe production yego muri rusangi production mubona twohava tugisigura gute production murabona ni ibintu novuga biri hamwe kugira ikindi kintu kiboneke ya murimye murumva hariho reproducteur agricole élevage producteur hariho cinéma hariho musique reka rero tuje ngira twa tuvuga rero muri cinéma mareresi producteur n'umuntu production ni novuga yuko ni gushira ibikenwe byose ahabona kugira ya reresi ishoboke gukogwa kandi ishobore no kwerekana ego utubwiye yuko production ijambo twitije mu gifaransa yuko ari
ibikorwa bija hamwe kugira ireresi iboneke. Yego cyane. Abariko baratwumviriza ngira baciye bagira ikibazo nk'injo nibagije ati mbega ivyo bikorwa nibihe. Aha neza kuko nanje nico nari mfite ikibazo. Ndakwitaza. Ego nukuri kuva murabona musique niyo twavuga yuko yatanguye kuvugwa cyane kuri muri production twarumvise bavuga tumva naka ngo producteur oya bakavuga neza no producer menani producer sa uyi rero kubera iki mbega duhereye ngaho ku muziki bamwita umu producer urumva yaba kenshi n'umuntu wasanga yarondeye ivyo vyuma akabishira ngaho rero no camvuga yuko rimwe na rimwe bavuga mu producer par de langage kubera wewe yaba yarondeye ivyo vyuma muri ca kimwe twasigira ubwa mbere ivyo ni bimwe bihari kugira bikenegwe kugira bikoreshwe ego hanyuma mugabo kandi ikindi ciza yarafasha agakora bimwe bita arrangement umuziki kumva umudiho mugo rimwe na rimwe wacu usanga hageze kuraba ivyandikwa muri texte wasanga atabubasha abifiseko niho rero no camvuga yuko iciba bido langage kubera hari ibikorwa bimwe biba bivuyemwo yego rero umu producteur muri make araba kuva mu bisanzwe ari au centre de la création kuva mu ntango no kuvuga yuko nko mu ireresi no kuvuga arafise ijisho yo kuraba scenario yuko imeze neza ego akashiraho nibindi bikenewe kugira kumbure ya reresi iryohe kubera nibaze yuko ncandiko ngenda mvuga nakazi kiwe no kuvuga yuko kubera akazi k'umu producteur karashika no mu kudandaza urumva ni waba uriko ushiraho ibintu vyose bikenewe kugira ireresi iboneke mbega wopfa kubishiraho utabona yuko ico kintu kizogugwa ico bikuye nico gituma rero abafise akurikirana kuva ku ntango akaraba ya scenario yuko ikwije ibikenewe byose nawe akacarondera uburyo bwose bukenewe kugira ya reresi abona yuko izogurishwa izoshika ahantu ikerekanwa abantu bakaryoherwa bakayikunda akabona yuko byose akaca birondera akabishira ngaho yego Amizero ukiri ngaho urabona aha twakuhamagaye uno munsi aho turi muri studio za Kazoza FM urabona ibyanditse hajya ku ruhome ni ijwi ryo kugira gute kokwezo mwimbo aje nagirana ibiharage burya yego sawa burya jewe naseka mwese arabizi ikintu cyose cereke kugwiza umwimbo urinze ukivuga mutwe canumva nkangutse gusumba uvuze uti uwo mu producteur arazana ibishoboka byose ariko ntapfa kubizana gusa aba yarabye isoko akaraba ati ndabigize gutya ireresi yanje arashika naho gurisha none byukuri birakunda canke nivyo kupfa kuvuga gusa ngo aba producteur muri maki akazi ku producteur karimwo karadufasha kugiza umwimbo baradandaza byukuri ireresi zigasohoka aho ni muri rusangi mu Burundi naho bimeze gute aha muri rusangi ako kazi nakazi abandi kababeshaho neza uravye nka moyenne y'abandi mu bindi bihugu minimum usanga ku mwaka ashobora kuronka minimum nka $60,000 par an ayo niyo make minimum yaba yinjira kuvuga dushize aho rero Marundi nshatse ni n'ibihumbi 2,000 yego n'ibihumbi 2,000 120 yego bo ayo ni make niyo salere twovuga amafaranga ari hasi cyane mugabo abafise n'ayandi aza kuza mu gihe urumva umwe yari umushahara mugabo mu gihe iyo azi kumanaging azi gukora akazi kiwe neza aramenye ukuntu no hageze kudandazwa ukuntu asubira kuguma aronka yandi mafaranga urumva akadandaza ibikorwa yadandaje hariho kubikurikirana kugira bikorwe bishike ahabona gawe biriko biriko biradandazwa hariho ico no kwita
ama pourcentage ku vyinjije ngira murazi yuko cinema mu isanzwe ku muntu azi kudandaza neza ntadandaza ngo aradandaje bice bihera mu gihe uzi yuko ireresi yawe ari nziza kirazira kikaziririzwa yuko utanga pour toute la vie uyigurisha pour toute la vie nico gituma Burundu mu yandi majambo nico gituma muzobona hariho nk'amafilme mwahora mubona muza kubona hariho nk'ahantu wayibonye runaka nko kuri Canal Plus ukayibona yuko ariho yari bakivuga yuko isohoka mbere no muri Canal Plus umva ubuko dufise ubuhinga ngo na umenye urumva yuko ireresi yasohotse no mwaka mu ukazorindira yuko uyibona kuri televiziyo ukarindira uko sanga izoboneka heze umwaka imyaka irenga nuvuga yuko ireresi isohotse ibanza kuja mu masare ivyo twebwe ngahi wacu hari ico wabajije tuca tugishikira ivyo wacu ivyo bita inzu zo kurabira mu masinema tubivuze baca bavuga ngo ntimubeshe ngo ziriho kuko hebera usanga hari ya mu Kinama hariho ubuzu mu gusanga budakwije amategeko ndetse kandi budatuma haboneka wa mwimbu nyene gukora ireresi yokura mu musaruro nawe yego rero ngaha natwe iwacu Burundi nukuvuga yuko natwe mu bisanzwe muri kano kanya naje muhava muvuga ngo ni producteur mugabo sindabikwiza kuko hariho vyinshi bikibuze kugira nkwize iryo zina mugabo mu bisanzwe ku rugero tugezeko ntawobesha biratunga umuntu yego biramutunga none ajewe nk'akarorero ninjiye mwo mwuga kubera nkora umwuga ni nyoboye ishirahamwe rijejwe gukora amareresi kuko umuproducteur yego abari angaje aba akorera amashirahamwe akora amareresi nanje nkabandi mu bantu bakorera ishirahamwe nishirahamwe kandi rikaba ryiwanje yitwa Amizero Pictures no kuvuga yuko ndavye ivyo tugera turahura navyo mugabo ndabona yuko ubuzima burahari hasigaye yuko ibintu byose vyoja hamwe hanyuma ubuzima bukaca buba neza bigatotahara niko no bivuga utuma twimvura turakoroka mugabo ntituranyengetera kugira ngo tubone yuko imisozi yose yatotahaye muri ya misozi y'amareresi Kazoza FM ni ijwi ryo kugwiza umwimbo muko murakurikirana ikiganiro kuziko ni gano mukurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro hama ku munsi tukayaga ibitandukanye bibaye n'imico igize bibaye n'imice igize imico n'akaranga ko mu Burundi ndi kumwe na Pise kamwese aho twatumiye umutumire yitwa Amizero ariko tuganira ku vyerekeye ubuzima bw'umuproducteur Pise nemse kibezo kimikindi nyambo nyamereye oya reka mbanze mbaze jewe uco kibaza dukina amabaka kandi baradusaidia turaragutsinda none oya basi fata yuko ndumwigeme umpebere nanje fata yuko ndumugabo umpebe ndaguhebeye basi tango je ndumuvyeyi ego hari kibazo je mfise ngira ngo kubereko baratwumviriza bava nabo nyene bakigira mbega watubwiye yuko umuproducteur araba ireresi kuva igitangura gushika ihere gushika ntana idandaza je kibazo nciye ngira atandukaniye hehe na nyene film nyene ireresi nk'ubu je nanditse ireresi nzoshambo mu producteur kuko naje ndabikurikirana kuva igitangura gushika ihere hama nkanamenya yuko yadandajwe ego itandukanirizo rirahari cyane nivyo urashobora kuyandika mu bisanzwe ntikibuza yuko ushobora kuba bibiri mu uwo mwuga w'ireresi ego rero novuga yuko nk'uwanditse ireresi urashobora kwandika ireresi ngo udashobora gukora ivyo bindi bikorwa ego reka dufatira aho nyene mugabo uwo bitanye ni ireresi ariwe mu gifaransa bita umurealisateur wewe nawe narakurikirana iyo reresi mu isanzwe novuga yuko ari cababa cumu producteur kuko wewe kubijanye n'amafaranga ntabiraba
n'ukuntu azogurishwa ntibimwerekeye bo sinovuga ngo ntibimwerekeye mugabo nawene biramuraba kubera nawene avuga ati nzinjiza nanje ego nukuvuga yuko umuntu uze mu producteur akazi kiwe nyakuri gahagaze ku mafaranga mu bisanzwe kuri ego ku mafaranga no kuri management ego tandis nako umuntu uzeyi umurealisateur nawe ni yakote bita artistique ni kote artistique niko bitabuza yuko na wa producteur nawe avuga ati no aye turazi ababigura ivyo baba bakunda urumva we kubera akira amafaranga aba ariratashe n'ivyo bakunda ivyo abagura bashobora kugira ego mugabo umurealisateur cyane akora kwiyo art kugira byose bishobore kuja ya filme mu isanzwe ishobore ize kuba filme mugabo yaronse uburyo buvuye ku producteur mu yandi majambo umurealisateur wewe araba uburyohe n'ingene ibikorwa mu bisanzwe novuga nti tubona twe ibigaragara tubona twebwe hanyuma umuproducteur wewe akishinga ivy'amafaranga kitabuza yuko ataraba kalite yikorwa akavuga ati jewe kibaye kibitsi ndoronka amahera nimba natahuye nukuvuga umurealisateur ujya atunganya ibikorwa byose by'ukungene bakina abwira abakina ukuntu bokina abafilm ukuntu abafata amasanamu ukuntu bayafata nimba natahuye umurealisateur n'umartiste niwe aryohora hama producteur umudandazi agomba arangure ico kintu umurealisateur reka arakora amaje kwidandaza kuri detail mugabo hatandukaniye n'umudandaza asanzwe n'umudandaza w'ibiharage ntaza kuraba uyu murimyi yarimiye rero mugabo umudandaza w'ireresi araraba ukuntu irikirakorwa arayikurikirana neza na neza kugira ca gikorwa ciza yipfuza kize kuboneka narijya ariwe abari araba y'amafaranga yose wamureza atera hembwa bya bintu byose zagukenegwa biba biri ku gatwe nyamukuru kiwe ego none ikindi kibazo ego baza mugamse tubiri reka mpere kuri icubu ndatse bagaruka ku byo waroheje kuvuga byerekeye inkungene ngo hari udutonyanga mugabo ngo amadi ntaranyengetera neza ikibazo nagomba mbaze none hagati y'umurealisateur no mu producteur ninde yitiriwe ireresi ni yande cyangwa nk'akarorero k'ireresi yamenyekanye mu gatari yo ngaha mu Burundi twabonye la Casa de Papel sinzi uko ariko bakivuga la Casa sinzi yuko uvuga Casa de Papel hariho zibiri ego hariho ego hariho yakinywe nabajya ba Espanyol y'abantu nze y'aba Espanyol na ifise production ya Netflix mugo n'iyindi ifise production ya Netflix mugo y'abakoreya y'abakoreya oya tuvuge aba Espanyol ijyate imbere naho nyine ari mu professeur toujours la même chose uya nyene barayiguze ni Netflix nyene bon sinzi ko twiko bagira Netflix kwihangana ego uro jeje ndiko ndabaza nkijya turabona ngo une production de Netflix siko nukuvuga maison de production ni Netflix ego cyane yatanze amafaranga afete mu réalisateur nawe murealisateur nawe narafise ikibanza ciwe kubera ubiravye neza mu congereza bavuga e film cyane mu gifaransa un film do ari piece ya réalise bavuga film do c'est comme piece ntibandika un film de Netflix mugabo uzurabe mu kugira itangure barerekana bati une production bavuga Netflix vous présente une production do kubera Netflix muri make yoyo ijejwe kwerekana mugo ntikibuza yuko nayo nishobora kuba gukora muri production gushara amafaranga muri production ahica ishiraho umuntu wayo wa mu producteur agera ya mahera akabikurikirana kugira abone yuko bimwe twiteze
arivyo turonka urumva nka jewe kubera ko mu myaka iri imbere ndiko ndabibona mu myaka nk'itanu nzoba mfise tumiliyari y'amafaranga y'amarundi kubenda zo ari abapeti kandi bariko baratera imbere mu marerese urumva ndashobora kuza nkabaraba nkababwira nti yo rese cyo nayikunze ngomba nshiremwo nyambara agapira ko umuntu azoba ari karakora marke nka sinzi yari yose y'impuzu yo ngaha mu Burundi ko nsomera gacama amafaranga nkaca ndayikura nkaca mba umuproducteur nyine abafise maison de production yitwa Rukundo bagaca bandika Odinukura Kazoza FM muri musimgambi yaje myaka 5 ntimuze mu yinyibe turasubiye rero ku kunyanya bambe kudutonyanga bavuze uti gushika ubu turabaho mugabo hari kuduhaze mbega nuduki kugira ngo niyo abari umuntu ariko aratwumviriza afise ico yokora kugira ngo ayo mareresi cyane aba producteur bateri intambwe avyumve kugira ngo nyene ukavura kanyengetere mu mizi nyene amashami aronka amababi ego ibibuze nibaza yuko bwa mbere no kubanza gutahura vya mbere icari cireresi icimaze icizana mu bantu n'icizana mu gihugu ivyo rero nivyo vya mbere bikenewe yuko abantu banza bagatahura hanyuma ikindi ca kabiri n'amateleviziyo dufise ngaha ubu yasubiriye yabaye menshi mugihe kibabaje usanga ayo mateleviziyo atagura mu bisanzwe ubuzima bw'umuproducteur bwari uko aba amashene de televiziyo local yabagura lo contenu yiwacu kandi kenshi usanga turiko turagwana kuzorondera ga contenu uzoshobora kudandaza mu mahanga navyo ntivyari bibi mugabo ni wacu ni vyiza hanyuma ikindi urabona turafise nk'ibiganiro turafise amareresi asanzwe akogwa mugasanga kumbure ngira sinzi yuko kuri kwa ruhande rwa production atanyungu baba bibonamwo ugasanga nta kanovera agira amaze imyaka myinshi mugabo nta kanovera turafise nk'iseri yitwa ninde nziza cyane usanga irimwo ivyigwa vyiza ugasanga hari utundi tuntu ibuze twotuma igurishwa hose ego hariho ivyo hanyuma ikindi naco hariho n'abakora natwebwe dukora uwo mwuga mbega twaba twitahura yuko ari umwuga uzotubeshaho mbega ntitukiri muri ba bandi bavuga kubera kera dutangura gukora kamera bose baca bavuga ngo nitwa duhungu ngo twishinga gufata ubusa namwe ukamenga nta buzima buhari mugabo buriho hanyuma twebwe natwe akamo nobanza gutera bagenzi bacu hariho bagenzi bacu usanga babitanguye ubwo bakaca ngira kubera babonye amama atashitse mu kuzimu ngo amababi ngatotahare ukaca usanga batanguye kuja mu bindi rumva bagiye mu bindi no kuvuga n'uruhombo kuri twese kuko musigaye muri bake ibikorwa vyacu ntibiheza ngo biboneke cyane mugo tubaye benshi naho uzogera n'ahantu tuzovuga tukerekana n'ukuntu hariho umwimbu uvuye muri yareresi uwo mwimbu atari uwanje gusa n'igihugu cyose gishikirwa naho uba wakoreye hose hakaba haronse bakababona umwimbu uvuye mu ireresi kubera ireresi mu bisanzwe ahandi bavyita industry ni industry du cinema ni industry isaba ibintu byinshi ngira muramaze kubibona ubiravye usanga nubundi buzima baba bashizeho uravye twari kumwe na twaragize ikiganiro na Evrare turagira ikiganiro na Jean-Marie Ndokubwayo turagira ikiganiro na Junior biraronderwa turagira ikiganiro na Diane Kaneza bose baratubwiye yuko amareresi yinjiza bakora ubuzima kandi atanga ubuzi burenga nk'ijana akacyongera agatanga amakori n'igihugu kigahungukira yego cyane cyo nacafise ikibazo none ko bivuga buhoro hageze ku bwikori iratanga amakori amareresi aratanga amakori umwimbu wabonetse ikori naryo riraboneka hamana cadukorera ibintu bizima ndacafise ikibazo baza naje dagifise mugabo bati oya ndasuye kuguhebera oya
tangura hama nanje to turabisikanya neza jewe kibazo mfise ni kimwe kubera umwembu nawabwiye ko nkora ko cane hasigaye iminota idashika 5 kugira ngo turangize ariko nta kibazo mfise ni none ko abo producteur simpaka misi yose baba ari abantu bafise ama miliyaridi hama twatuzi yuko amareresi ikoreresi ryakozwe neza novuga nti uko bitegerezwa riratwara uburyo bitari bukeye uburyo aba producteur bakoresha buvahe uburyo bakoye mu mfuki wabo baradodora bigenda gute ego mu bisanzwe uriko murakora ireresi bivana n'ubwoko bw'ireresi uri kurakora kubera amareresi aratandukanye hariho ivyo bita documentaire hariho na cinema fiction hakaba n'amaseri niko no ivuga rero ubwo buryo rimwe na rimwe hariho uburyo wewe uterezwa kurondera hari uburyo nshobora kuvuga ati mu cinema yanje kubera nshaka kwerekana ibi nibi nkegera Kazoza FM nkavuga ati ngira nerekane nzokwerekana ukuntu mwimbu uzokongerekana ubona karorero nkakubwira ati kumbure wogira ico ushizemwo byofasha yuko wa mwimbu uzoboneka kandi byukuri ukazoboneka bakabona yuko hari ahantu biva nico ni cambere mugo ntikibuza yuko naje mfise udufaranga twiwanje kubera mbona isoko ndafata bwa buryo bwanje nkabushiramwo tugakora ya reresi ba bantu bose baza mu iyo reresi bya bikoresho bikenewe byose nkabishira ngaho hanyuma ya reresi ikagira hanyuma kazogurisha ego oya je namye ndi umwana akunda kwiga akunda amashuri n'ukuri ego ivyo n'abavyeyi banje bazoshingera intahe abo mwiganye nabo oya abo twigaye ntaco naho byihoza je kibazo mfise turabizi yuko école de cinéma yigisha ubuzi bwinshi mbega nakazi ku producteur barakigisha canke n'indemanwa n'umuntu abasanzwe azi kunyengetera azi kuvuga canke azi gusigurira abantu bagatahura ego mu bisanzwe akazi ku producteur karigwa cane mugabo twebwe ngahi wacu n'iryo shure ry'cinema murazi yuko atari hari dutegerezwa kurondera hirya no hino kugira twiyungura ubwenge ku munsi kugira amahirwe yuko uyi internet ihari urashobora kwiga meme a distance kubera n'amashure ubwa mbere azimvye n'ubwa mbere n'amashuri azimvye nko muri Swiss nari naronse nka generaronse naravye ishure mugabo sindashara kuririha kwegeranya miliyoni 10 ku mwaka kugira wiga umwaka umwe kandi warinze kujayo uraba ubwa buryo bwo kuzobaho kumbure naho uvuye hari igihe usanga ufise umuryango utegezwa kubandanya ubaho urumva yuko bisaba kwitaza ukaronka ikintu gikwiye mugabo mu gihe ubona ico uzohakura ntikibuza ejo birakogwa hanyuma umusesekara ukazawubona neza cyane je rero tukiko turavuga ivyo bintu agiye marako muravuga ikibazo ca nyuma mpeje kuronka umuntu ampamagara umuntu yarampamagaye yambwiye ati alo nitwa umwanya natse nega mwanya kwiye kumpamagara cyambwiye ati kubera ko umwanya naguhaye jewe mwanya naguhaye ukiganiro kuziko aha niho uhereye birababaje ariko twadugize byinshi bituvugana ariko nta kibazo tugusabe mwizero nitwa guhamagara kandi uzotwita eko cyane naho bigorana rimwe na rimwe ego beragorana kubera hariho ego umwanya umuduhamagara henshi mugihe utaraje muri Suisse turacagufise murakoze cyane ubwo muri Suisse tuzomuzana kuri telefone tugushimire cyane ko nabaduhaye akanya kanyu murakoze cyane peace nukuri nama ndyoherwa turiko turakorana ikiganiro ndaje namanezerewe cyane gose nama ndiko ndaseka kwa gatatu anje namana urukundo kwa gatanu rero tuzoturi kumwe kandi tuzoturi kumwe cyane gose mugwe munyiteze ego dushimire cyane abari mu binga bw'ivyuma turabakenguruke gose cyane mwege mwafasha akanya kanyu muri muziganiro cacu canyu ukuziko turabayambiriye cyane tubipfuriza umugore wa mwiza n'ijoro ryiza na weekend nziza nimwibagire ikintu kimwe nimwibagire kubwizo mwimwe